Unadai kama unanipenda, ukinona moyo wako unadunda. Sometimes kula unashindwa na kila unaposinzia unaniota. Labda pia nami nakupenda, ila moyo wangu unasita, kwani maumivu ya mapenzi naogopa, kwani moyo wangu unamfupa. Okay, nitwa mimi nkaba ndi umufanzi wa Bantu Boy for life. Sikiliza navyotaka mi kukufyakata tena, please punguza hizo dada, hizo style za kudanga ni za madada. Umenipanda kichwani leo, huna bahati, lazima takupra dada. Sulisema unataka batu, weka biti tuchane na umchete demu wako ili baadaye mwachane. Unajisektisha etu na macho mazuri, utakuja kupakata wahuni soto wazuri. Okay, nitwa Abiba ngawadumu fans wa Bantu Boy for life. Yes, bakunzi ba Ndaho TV ndetse n'abakunzi ba MC and muri rusange, ndabaye mwaramutse cyangwa mwiriwe nkuko bisanzwe ku kandi kazi kuwundi munsi twakoze kadukengurikira Imana yadushoye kutuvijura amahoro, itongera izindi nkome zo gukora nkuko twama twishira imbere muri byose. Mungu mbele sisi nyuma. Turi kumwe na bamwe mu bafani bakomeye ba Bantu Boy, barafise nibibaranga uko bagendanye na karanga muntu za Bantu Boy. Tugiye kubabaza byinshi bijanye na Bantu Boy, barabizi kandi turazi ko babizi. Tuba dukeneye kubashikana ko makuru agiye atandukanye, amakuru tutaronse kuri Farias, tuba dufise abandi twayaronkako. Kuri mikoro kumwe na Andy the MC the Ninja 1, kuri kamera, kurande kwa kamera muri kumwe na Dosi the Ninja number 2. Asante sana, welcome. Gira subscribe urabe ikiganiro kiryoshe cyane. Kuya kamera twagiye twashize turi kumwe n'aba boss kuva muri Bantu Boy, baraberewe cyane. Salut sister. Salut. Umeze neza? Ego. Cyenda kuza ariko reka mbaye ndakuvuge neza. Uyu ni umwe mu bakobwa bafana Bantu Boy. Nkuko na mubizi simora ngyumunwa, ibyo nzi ndabivuga, amakuru ndayarondera kugira ndayabahe. Uyu ni umwe mu muryango kandi wa Bantu Boy. Kumbura arambaye n'impeta sinzi turaza kubisubiramo, ariko mu muryango wa Mugani Desire turazi ko ariyo, turaza kubimenya neza. Mimi Mikhaye K Lulu. Oui. Ihenze. Oya ntiwihenze. Pourquoi Lulu? Ko ari byo nashatse. Lulu yavuye, inspiration yavuye he? Elizabeth Michael Lulu. Je ntawo nzi nuwa. Sima ko mumenye. Ntamenye yego. No ntamenye. Lulu mengo ndamuzi muri tizi, actrice yakomeye cyane, abikora neza. Kimwe mu byo ndamukundira, arazi kwambara neza cyane. Mwiza. Wowe Lulu reko ya nawe uri mwiza. Nk'uburi siriwe kuri mwiza kwe cyane ndabizi. Sinibagire no kuri ndabivugisha ukuri, uraberewe cyane gose kandi gose. Merci beaucoup. Nk'ubu yumva gute ndahugiye kuberewe? Babimbwiye kuva nkisohoka. Ariko amajwi ntasi, ijwi ryanje riratesa we. Yumva tese. Mbo nanje cyane numva ntese. Utesa kurusha kubera ari je ndabivuza ari kamera. Lulu. Vuge Lulu, mvuge Mikhaye. Lulu. Mikhaye Mimi. Vuge chérie. Dega yo nkubita ntunyumve bro, sindakuvuge n'izina ntiwarishe promotion. Urumva tugomba kumenya byinshi muri Bantu Boy, ariko uraberewe cyane, n'undi araberewe ko tubanze tumuramutse twongera tumuhanikaze kumanje kuguha ikaze mu kiganiro gishikirizwa na MC Andy television Ndaho TV. Okay, merci beaucoup ndashimye. Karibu kandi. Merci. Mademoiselle, vous allez bien? Yes. Meze neza? Meze neza. Simbesh, urazi ko tutazinanye cyane, ndakuzi ku dufoto mbona utesa. Bakwita ku izina rya gute? Habiba. Habiba, uko muislamu wako wetu? Kabisa yani. Salamu alaikum. Alaikum salam. Abi Aisha? Marizia. Unataka kuzidi hapo? Binatosha. Msalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndo ndakubali. Bongo sister. Salamu alaikum. Vipi hali? Salama. Tuyagi Kirundi? Na kibazo. Habiba, kubera iki wambaye Bantu Boy no musi? Kubera ndi umufanzi wa Bantu Boy, nashimye kuyamba. Watangiye kuba umufanzi wa Bantu Boy kuva ryari? Sinaraje tariki n'ukwezi. Gusa igihe kirekire. Gereranya ni nk'igihe kingana gute?
imyaka 15 8 kwa nkibayeho kivuka ibaye ni igiki cyatumye wowe umufana wa Band Boy kuko Band Boy ni irimwe abantu benshi cyane ushobora kubavuga ati je natanguye mba mufana wa Fizzo Band Boy taraba camba Band Boy ku Gafarias birabaho nivyo oya Band Boy ivutse mu myaka 4 5 y'inyuma 3 uko none ega sinakunze Band Boy nakunze umuziki waho sinakunze izina muri Band Boy harimwe baririmbyi bangahe ntubavuge nombre uko vyo kugora vuga umwe kugira tuce tubatorera hamwe umwe ndabavuga amazina uvuga amazina kugira ubatoye ndazi tuvuze nombre wavuga uvuze 20 Fizzo Elise Boy Double J Kiriku kumengo wabavuze umengo uri kuri class manyene nta wundi wibagiye uwo nibagiye Dramati nta wundi wibagiye none oya Dramati namuvutse wari wamuvuze ne kumengo wagize class manyene mengo niko bakurikirana nyene kubwo aho mengo niko bakurikirana niko bibona oya Fizzo kwe gutatanguje Kiriku cyukuriza Dramati nashimye gutanguriza kuri Fizzo kuko bose nabavuze ntaho nasimvye muri bose ukunda nde cyane kurusha vraiment ndamuzi utamuvuze ndamwivugiye bose ndabakunda Abiba ndazi ko ukunda cyane Kiriku nukuri je ndamenye ibanga je amakuru yakomborera ndayashira habona ni kubera iki wowe mukunda Kiriku kurusha abandi bose mvuze gutabakunda abandi kumengo ndisiri kukunda Kiriku kurusha abandi uri siri gute narabikubwiye cyane wabibwiwe nani je ndo umurovyi ategera swatinga uri umurovyi yanza ngaha amakuru yose ndafise cyane umurovyi w'abantu bakina komborera nka mwebwe oya bose ndabakunda abariko baravuga ko Abiba ashobora kuba agomba ngo arondegwa na Kiriku ngo basohokane wowe ubivuga kwiki oya barabesha cyane umuco utanga neza kugira bace bawutahura no wavyivugire n'umuntu wawe kugira nyene bavyumve fresh oya je ndavuga ko ari umugenzi gusa ivyo byo gusohokana navyo sinzi ariko urazi ko kenshi abantu yari abagenzi baca bavuga ngo asohokana ariko kajya baba baravye umukobwa ni mwiza umuhungu nawe ameze kwakwa sanga babonye Kiriku ari umustar cyane nawe nawe utesa ati boberana nyene ukuntu oya bari henze murabajama nyene bajama basanzwe sabirashika mu gatembereranira ukaja kumuraba akaza kukuraba nubu ahubwo ngo magende hari ikintu mu gitondo none mu gitondo ntujya kuramutsa umuntu bakuzi bandaho TV hano hararyoshe mwe mugumane natsi gusa ngo maze kumuraba Kiriku mu gitondo Kiriku natoka hapa nakufata we Abiba after Kiriku osiyo canda gusanga yo muri kumwe ndayibabaze muri kumwumva gute nta kibazo ariko murabagenzi urisire turabagenzi ntiwo mwihakanye Kiriku wapi sindamwihakanye hamwe byo shaka kurondera wewe wovyakira gute akandondera nusi ibintu bisanzwe oya ushaka kwemera cyangwa ukanga gatsi tuzobipanga kindi gihe none ndabikubwire wewe oya je no kuri bimbwire buke sinza no gusarira yago n'urusaku oya tubwire ubwe nimba afise afise ivyumviro byo kurondera amenya ati uyu muntu jazo nguntera indobo kwe oya ntazobikura ngaha we nyine bishitse akaza je nzomenya uhunda mwishura nakubali ndarondera ngenda gufata nayo uramfashe naco Mikhaye uracameze neza cyangwa vyahindutse oya ameze neza mimi jewe reka mpere hahandi ndahabike sivyo hajya kuko ndazi turahasubira ko bien watangiye umufanzi wa Band Boy kuva ryari kuva kera cyane wowe ufise logo zingahe mu nzu za Band Boy indwi kwari twinshi none kandi umufanzi wa vrai apare y'ubufanzi uri giki kandi muri Band Boy oya ntacyo ndi umufanzi wayo gusa kinyegeje ndagisohora abakunzi ba MC Andy ya kinyegeje ko mukaya ndakibabwira musijari Mikhaye birashitse wewe urabaye nk'umuririmbyi birashitse par exemple bace baguha bari byose mu Band Boy utora umwe muririmbane wocu utorande muri bajya batandatu ni batandatu Big Fizzo Dramati Elise Boy Double J Kiriku ni batanu wocu uririmbana nande muri bajya Jeno rimbana bose oya bakubwiye utora nk'uririmba indirimbo imwe kandi ntashobora kuririmbana n'umwe ndabashaka bose ndabashaka ndashaka gute nkamwe wambajije nkamwe ubaye umuririmbyi nene nanje ndinze mba umuririmbyi noririmbana na bose na Band Boy yose Band Boy yose niyo bigenda gute mukunde Band Boy kugeza hiyo none aha mu Burundi niyihe lebo kunda atari Band Boy
sinzi je sinkunda je nkunda abahari bose ko je nakazi yumva ni bantu boy vrem yeah bishi tugahindura ntubu umufanzi wa bantu boy cyo umufanzi wande walulu usanzwe uri wariko wa Elizabeth Mike wari usanzwe uriwe n'ubundi umufanzi wiwe n'ubundi okay reka tuje mu Burundi ntabaye umufanzi wa bantu boy cyo umufanzi wande oh la la bon nta handi noje ego atari bantu boy nta handi hantu ushobora kuja ubuzima bwa Kimana Stern n'umugabo wiwe wo bwakira gute ndabwakira neza cyane birampimbara ya nakubonye muri mariage yawe warubereye ukuntu ariko canda kubona ufatanye n'undi muntu nyene ari muri famille ya Mugani Desire hari iki kuya gufatana je ko aranteye ubwoba kwe bo gufatana ni foto gusa foto gusa nawe turafatanye ndagufasha cameraman ntuvyerekane shaka gufungwa Mugani uvyumva kwiki iryo zina wewe Mugani bavuze Mugani wumva iki bo bavuze Mugani numva Mugani Desire ukumva kandi iki nkumva umuziki ndundi kuko iyo numvise Mugani direct numva umuziki ndundi mwiza yeah bishi twagira umusheri canke umugabo canke papa w'abana bawe yitwa Mugani hagacabaho na Mugani ufana wocu ukundana kurusha uwundi bose no bakundira rimwe uri si yeah oya ugize Mugani avuka imakamba ariwe Big Fizzo ugacugira na Mugani avuka ibujumbura ariwe agashaba umusheri wawe uci bakundira rimwe kweri ukanganya neza na neza ego mume mama bana iyo najua lakini Fizzo naye ni namba yeah namzida hata mtu wako kwa mbali akonye niko mbashaka Fizzo anazidi mtu wako kwa mbali indoto ufise ku muri Bantu Boy ni ya nikihe kino hanini we kwanza ufasha ubwati je no kuri iki kintu ndacishimira ndagikora kandi ndagikora mu rukundo mfitiye Bantu Boy ikintu nkora mbo ni kuvuga ko numvise ikintu cerekeye Bantu Boy ndagerageza uko nshoboye kose mwico kintu nkaboneka namba ico kwambara noneho urabibona ndagerageza uko nshoboye fisi utu indwi urumva zongabira kamwe gusa wenze kugura kwa watu 3 merci beaucoup merci d'avance okay urumva rero ikintu novuga nkora ku bwa Bantu Boy nuko ikintu cyose kiba cerekeye Bantu Boy mbashaka ndakibemwo kuko ndi umufanzi wayo yeah birashitse muri Bantu Boy baragukeneye agazi tushaka mubabere mu Queen video o vyakira gute canke wo bikora uryohewe canke wo vyanka ukwa mbo kubera kari Bantu Boy sinshobora kwa sinshobora yeah ushobora kwa Bantu Boy jewe hari geno kwa nawe ubwawe ndazi nta kintu Bantu Boy yo gusaba ngo cyane jewe yeah Bantu Boy savye nice mama no bikora ya oya ico naco bogusaba kuko sico je nakubeshe ni byinshi Bantu Boy nsaba sinkore yego ariko bijanye n'aka kazi vraiment byose no bikora apani cyo kwica icambe Bantu Boy ombwira nirihire déplacement nongere ndihe kwinjira mu concert yabo nje kubaho ikiganiro vyo no bikora vraiment basi nzokurihe uzondihira usikubego bivuze kuri miko nzokwirihira Nego uza kutokwirihira nzokwirihira ntacyo sawa uzokwirihira après mission turayisubira nzokwirihira kuri umwanya nzokwirihira Habiba birashitse Bantu Boy avuga ati Habiba atubere mu kone video yi song ya dramatic cyangwa ya Kiriku cyangwa ya Boy wewe vyakira gute neza uvyakira neza Habiba hari umufani wa Sat bitwa Isupa turi kumwe ngaha nyende bazura mubona yambwiye yishuye nambaje kibazo ko Big Fizzo na Sat ninde yo bari imbere y'uwundi afise uko yishuye ko nshaka kumenya wewe vyakira gute yishuye yuko Sat ari uwa mbere gushika ngo kuyicumi eske wowe ubibona gute ngo Fizzo acaba 11 eka cyo navyo no kwemera vamo wewe kubgawe nawe ikibazo urakibajijwe Fizzo na Sat ninde ari imbere cyane ubona barutana nka percent zinga cyo novuga ko ari imbere ni Big Fizzo kubera ndo umufanzi wiwe nshaka kuvuga ko ari Sat kandi ntari umufanzi wa Sat kubgawe turetse ubufanzi ubona gute entre Big Fizzo na Sat ugwego bari ko vraiment urubona gute wo rukrasa gute atavye ubufanzi uvuga ati ndaravye travail zabo
Big Fizzo nyingine namba. Namba 0. Ah. Namba 0 inazidia na moja, unajua hivyo? Ya kuzidia 0. Namba kamara maza. Sio namba kamara maza. Sadbi cubungira nk'uwakangaye wewe nkari nka wewe. Sadbi. Nta kibanza afise no muha. N'amajana 3 ntaco afise. Aya ntacyo mfise no muha. Kubadida. Mikhail. Big Fizzo Sat Lolilo wowe bakrasa gute ari nka wewe? Big Fizzo Sat Lolilo. None kibanza ca mbere urazi ko ari ca Big Fizzo? Ntabyo narinzi. Niko biri. Mupfa kwikawusha ariko murabi. Byumvise kubivuze ariko ntabyo narinzi. Big Fizzo number 1 mu Burundi. Wa kabiri. Wa kabiri. Murinde nande hamwe abavuze rega wabumvise batatu nari nabavuze bo kubganje mbenge twumve meme naho na bidondo na Sat bidondo iwanje arasonja Sat rero umva Lolilo rero tumwihoze Lolilo hakwa kungana na Big Fizzo bo no ntibanganya ahakwa niko navuze ntahakwa no guhakwa ntahakwa ariko uwo mugira wa kabiri ego mbo ufashe Big Fizzo Lolilo Sat Lolilo jena mushira hagati turavye akazi naho atavye ubufana bashaka kubufana bidondo aho bwazi nubwo mfana bidondo Big Fizzo aramurusha bashaka nakarorero nka jenda umufana wa ndamuvuge umufana wa Fizzo ahubwo mutume ndamuvuga jenda umufana wa Rebecca ni muririmbyi aririmba gospel niwe mfana ntawuza ko jenda muzi mvuze mugani Petero mvuze mutoya wa Big Fizzo hari makuru dufise avuga neza ko musohokana kandi mengo murakundana cyane n'udustati muratwiwe murandatubona twiwawe warapfuye nyene biravugwa mugani Petero mugari Peter ntaco mugani Peter mutoya wa Big Fizzo ndamumva ndazi ko ari mutonyi wa Big Fizzo ariko ntaco ndabizi ko ivyo mbajije Mikhail asanzwe ari mu rukundo nimba atari banga afise umukunzi umwe umwe oya umusheri umwe byongora vraiment kubana n'umukunzi afise benshi nkabanga akarorero ntabanibuka igihe cyose band boy ifise concert uha participa ibice 70 kwijana igihe cyose subiramo igihe cyose band boy ifise concert haba ruguru cyangwa nga muri town uha participa ibice bingahe kwijana ama concert ya participa combien %? Nka 89%. Yeah. 11% izoboneka ryari uzoyongereza ryari? Bo nzobitunganya. Yego. Mikhail twabanye neza tugushimire cyane. Yego murakoze. Abiba twabanye neza tugushimire cyane. Yego murakoze. Nejo ko dukenetse kuroba. Merci beaucoup kuri mwebwe mwese mwabandanje kudukurikira ndashima nawe maze kugira subscribe wowe utaragira nyaro twigire ugira ubandanye kubona aba band boy aba Empire aba Simba gang no kumenya makuru menshi ku baririmbyi bagiye batandukanye muri entertainment muri rusangi y'u Burundi ntimwibagire ko commentaire zanyu share like biba bikenewe cyane commentaire zanyu ndazishaka cyane kuri mwe kumwe na Andy the MC the Ninja 1 kuri kamera kumwe na Diso the Ninja number 2 ni na maninja gusa abahereza ibintu biryoshye twari kumwe na Abiba kuva muri band boy ngo for life niko numvise kumwe na Mimi Mikhail umukobwa mwiza cyane kuva muri band boy akaba no mu muryango mushasha wa band boy ndabashimiye cyane twabanye neza merci beaucoup ciao bye bye bisous hello nitwa Abiba nkabandi umufanzi wa band boy ndibaza murabibona sibyo ndinda kuvuga nkaba nagomba kubasaba muje kuri channel ya Ndaho TV mugire subscribe biganiro bikirizwa na MC and